hageze amatora naho rero kuko ivya politiki hariho n'ibihe vy'amatora naho abantu bakunda kuvuga ivya politiki bagaca bafatira ku matora gusa. Hageze amatora umukristo yo kwitwara gute? Icambere yo kwitwararika nuko araba ko wenyene agiye kwitoza ariko arahanira neza ya bose, canke uwatora akarako haraniriza neza ya bose, adafise imvugo ikarishe, adafise imvugo iryanisha abantu n'abandi, adafise imvugo icanishamwe abantu n'abandi, akaraba ko uwo muntu atuma ubuzima bw'abantu bumera neza, akaraba yuko uwo muntu wenyene agiye kwitoza ntagiye gutora, akaraba yuko ivyo yisunga bijanye n'ishaka ry'Imana. Iryo shaka ry'Imana naryo rivuga riti Imana nironke ikibanza cayo ariko kandi n'umuntu aronke ikibanza ciwe. Burya umuntu atana kimwe yisunga, murazi ko mu gihugu c'iwacu mu Burundi nibwiriza shingiro ribivuga Imana twayishize imbere. Burya umuntu atakino atasenga ataco yisunga, uwo muntu nakaga mu kibano. Akaraba rero yuko ubwa mbere we ko abanyamihari basenga bisunga iry'Imana ivuga, ariko kandi igihe bagiye kwitoza ariko n'igihe bagiye gutora bakarakuwo abo bantu bagiye gutora hari ico bisunga cane cane ishaka ry'Imana. Ishaka ry'Imana rikarangukira mu guhiteka n'ikibanza umuntu kwaba ari kose, yaba umukene, yaba umutunzi, yaba umuntu yorohewe muri ibi canke biriya, umwe wese akaronka ikibanza ciwe. Ico nabahamagarira nuko ubwa mbere na mbere batokwikumira kuko babwiza kugira ijambo. Abanyamihari kubw'inkuru nziza Yezu Kristo bahagarariye bakagira ijambo, bakagira ico bashikirije, bakagira iryo bavuze mu nama, mu bindi biyago bitunganiriza abantu, bakagira ijambo mu gushikira ico biyumvira. Ariko kandi kugira ijambo bakitoza, kuko ntiboteba ngo bemere yuko abantu batazi Imana, batazi kwiteka umuntu aribo bashinga ibintu by'imibereho y'abantu, nabo bari ngaho kuba ari gutanga imihoho. Nta mukristo rero yotanga imihoho mu biraba ubuzima bw'abantu, nta mukristo yotanga imihoho mu biraba ubuzima bw'igihugu. Abwiriza kugira ijambo haba mu gutora canke mu kwitoza. Ivyo amatora biheze akamenya yuko abwiriza kugira naho nyene icaterereye ngo ineza rusange itera imbere, abantu bubahirizwe mu iteka no mu gateka kabo, mbere n'abakene. Abakene nshatse kuvuga batagira mikoro canke abadafise badategera neza uko ibintu bimeze, nabo nyene bagira iteka, bagira ijambo. Abakristo nico babwira, ni naco nabwiye aba banyamihari bo muri intara y'ubutumwa bw'umwungere ya Busiga.